Hello everyone. Nibaza ko uno munsi mwiteguye kugira tubandanye ivyigwa vyacu vy'icongereza. Niba mwiteguye, nanje nditeguye. Reka dutangure. Icigwa c'uno munsi rero cerekeye ibiharuro. Ibiharuro birakenewe cane mu buzima bwacu bwa misi yose. Ninaco gituma uno munsi kino cigwa c'uno munsi kiza kuvuga kuvyerekeye ibiharuro. Kumbure ndizera cane ko musanzwe muzi ivyerekeye ibiharuro. Ariko kandi ni vyiza ko tubicako kandi kugira dusubire kubisubiramo rero tunimenyereze igihe hariho ibitugora. Reka uno munsi rero tugiye gutangura kwiga ibiharuro kimwe kimwe ku kindi. Reka dutangure. Uno munsi rero tugiye gutangura twiga ibiharuro kuva kuri 1 gushika kuri 10. Reka turabire hamwe uko bivuga mu congereza. Ubwa mbere murabona nkuko vyanditse hano basoma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nuko rero bimeze mu congereza uko basoma ibiharuro. Nimba ufite ikibazo kuri ibi urashobora guhagarika video hama ugasubiramo kimwe kimwe ku kindi kugira uvyimenyereze cyane. Ahandi ho tugira duce tubandanye kuva ku 11 gushika kuri 20. Reka tubirabire hamwe uko babivuga navyo. Ubwo naho tugira turabire hamwe uko basoma kuva kuri 11 gushika kuri 20. Reka turabe ingene babivuga. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Uko rero nuko bavuga ibiharuro kuva kuri 11 gushika kuri 20. Ariko reka turabe dusuzume gatoya bino biharuro. Murabona ko 11 irisa ukwayo, 12 nayo nyene irisa. Ariko musuzume kino kuva kuri 13 13 gushika kuri 19 19 hari ikintu kiguma kigaruka. Hari ico mwabonye? Reka tukirabire hamwe. Murabe hano teen iguma igaruka. Biboneka neza rero ko teen yerekana bisigura musanzwe 10. Naho twari twabonye ko 10 bavyandika ata zibiri zirimo, ariko kandi iyi teen ngaha bice bitwereka ko vy'ukuri yerekana nk'amacumi. Nico gituma rero akana kajambo ko kwibutsa cyane igihe wumvise teen uca umenya ko uwo muntu asomye igiharuro kiri mu macumi. Ndibaza ivyo birumvikana. Reka ubu naho turabire hamwe kuva kuri 20 gushika kwi 100. Ndizera ko mwiteguye. Reka tubirabire hamwe kandi. Ubu naho rero tugira turabire hamwe uko dushobora gusoma kuva kuri 20 gushika kwi 100. Reka dutangure twumve uko babisoma. 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Aha anya urashobora gusoma 100 cyangwa ukavuga gusa 100. Vyose biravugika. Hari abashobora kuvuga bati 100 canke 100. Ubwo buryo bwose bubiri buravugika. Reka dusuzume naho neza bino biharuro. Turashobora kubona yuko naho nyene hariho agace kaguma kagaruka. Tugasuzumire hamwe turabona ko hano hariho nkuko mubibona rero kano kajambo ti kaguma kagaruka. Ni ikintu gihambaye cyane ko mubimenye kuko iyo umuntu avuze nk'akarero akavuga ati 40 hama akaba ubundi ashobora kuvuga ngo 14 utumvirije neza, hari igihe usanga aho kwandika 14 ugasanga wanditse 40. Nico gituma rero teen utegereza
nawe uriko urabivuga utegereza kukavuga neza kugira worohereze umuntu ariko arakumva ko akumva vy'ukuri neza. Ukavuga 14 canke uhisemo kuvuga 40 ukaca uhereza aho nyene, ntuce usanga uvuze 14 canke 40. Ni vyiza cane ko muvyimenyereza muri ubwo buryo. Ahandi ho ibiharuro ntibigoye, nimba ari bwa mbere ubibonye, ariko ni na vyiza yuko ushobora gufata pause ya video ukayihagarika hama ukaca wandika kimwe kimwe ku kindi. Ariko sinoheraheza ntaberetse akantu kamwe ngaha kuri 40. Musanzwe ko twagiye turaraba, hari igihe biboneka yuko abantu bakunda kwihenda ngaha. Hari abantu bakunda kwihenda kuri 40 kubera twabonye yuko 4 musanzwe 4 candikwa gutya, harimo u, ariko muri 40 40 nta u igarukamo. Benshi barakunda kwihenduka usanga barayishizemo, cyangwa ugasanga mu kwandika kane gusa ugasanga u ntibayishiramo, ariko kenshi ibyo ntibakunda kuvyihendako. Kenshi ahubwo barazana u bakayishira ngaha anya, ariko kandi ntibirimo, bacandika gutya 40. Ego ndizera ko bitahuritse cyane. Ubwo twize kuva kuri 20 gushika kuri 100. Urashobora kubisubiramo ukabisubiramo kandi kugira ushobore kubimenyera. Reka naho turabire hamwe ukungenda ushobora gushira ibiharuro bibiri hamwe, hamace dusubiramo tubiharure tubone neza uko babikora. Turacayi kumwe, reka tubandanye. Ubu rero reka turabire hamwe uko dushobora gusoma hano. Twari twabonye 20 ari 20 yonyene, ariko none wongeye ko rimwe bica bigenda gute? Ntibigoye, dusanzwe tuzi ko rimwe mu congereza bavuga 1, kandi 20 turazi ko ari 20. Tuca tubifatanya hamwe rero, tuca tuvuga duti 21. Ubuhejeje urashobora kuvyandika 21. Kenshi barashiraho mu kano karongo sitegeko, mugabo kenshi barabishirako. Tuvuga rero uti 21. Urashobora no kuvuga uti 20 and 1. Vyose and bisigura na 21. Tubandanye rero, aha naho tuca tuvuga gute? Biroroshe, tuca tuvuga kwa kundi nyene 22. Turashobora kucandika 22. Hama naho 50, sivyo? 50 tuca tubumva ko tuca tuvuga 53. Aha naho 94. Ego ibi navyo bavyandika gutya 53 94. Murashobora kuguma mubisubiramo muvyimenyereza kugira mushobore kubitabura gusumba. Mugabo ibiharuro ntibigoye cyane, ariko birakenewe cyane. Nico gituma kenshi bikeneye kutubisubiramo kenshi gashoboka. Ubu naho niba mwiteguye, reka turabire aha ibindi biharuro kuva kwijana gushika ku gihumbi. Reka tubirabire hamwe twese hamwe. Tubandanye rero. Ubu rero tugiye kuraba uko basoma kuva kwijana gushika ku gihumbi. Reka turabikwanza. Ijana dusanzwe tuzi uko barivuga, turashobora kubandanya bavuga bati 100 canke 100. Vyose biravugika. Hano naho ku majana abiri tuzaturangiraho gusa igiharuro kabiri, hamaco twongera ko 100 arivyo bisigura ijana. Turashobora kubandanya tukavuga duti 200, 300, 400, 500. Urashobora kubandanya ngaha anya ico bivuga ego 600. Nico kintu ugenda wongera ko gusa 100, hama ugira 700 bisigura amajana 800, 900. Hama rero ku gihumbi ico tubivuga kuno 1000, 1000 canke 1000. Urashobora kwimenyereza kubisubiramo kubisoma kuno kugira vyose ni ikibazo cyo kwimenyereza. Naho utobishobora ubonya, mugabo kenshi ukomeza ubikora niko uzoguma umenyera uko niko uzoco ubimenyera uko bivugwa. So 1000, 8000. Ego nivyo rero. Reka turabire hamwe kandi ibindi bikurikira. Reka naho rero tubandanye twige bino biharuro. Twari twabonye yuko igihumbi bavuga bati 1000 canke 1000. Ariko imbere yuko tubandanye nagira ndabereka kano kantu
murabona ko hano ntashizemo akaburungu nkuko dukunze kubibona mu Gifaransa cyangwa no mu Kirundi. Mu Congereza mu kwerekana igihumbi cyangwa umuriyoni kuduga ntibashiramo akaburungu nkuko tubimenyere mu Gifaransa, bashiramo agakwabu. Nico gituma kagiyemo hano, murabibona hose. Mu Congereza ugiye ushizemo akaburungu ntikiba kikibaye igitigiri gisanzwe, kiba kibaye igitigiri c'agakwabu. Igitigiri mu yandi majambo kidakwiriye neza, kidakwiriye. Ndibaza ko mbitahura. Nico gituma rero misi yose ushizemo agakwabu aba ari igitigiri gikwiriye mu Congereza, kandi niko vyama bimeze. Ndizera rero ko mutahuye yuko wanditse ugashiramo akaburungu bica bisigura ikindi kintu. Mugabo uko niko bavyandika mu kuvuga igitigiri nyene gisanzwe nk'igihumbi. Ego, kandi na cyane cyane igihe uri kurakoresha nk'imashini nyabwonko niho cyane cyane usanga ibintu ubyihenze ko imashini ishobora kukwerekana ibitari byo, cyangwa ugasanga uteranije ibintu kutariko. Ni ikintu gihambaye. Ndizera ko bitahuye. 1000, 8000. Tubandanije hano ni kwa kundi nyene cyo tubandanya gusa tuti 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Birumvikana cyane. Ubu naho reka turabire hamwe uko umuntu ashobora kuvuga umuriyoni. Ntibihinduka cyane, ni nk'ivyo nyene. Umuriyoni bica bigenda kuno. Uku niko bavuga umuriyoni. Mu kucandika naho uku rero niko wandika umuriyoni. Urashobora kuvuga uti a million canke 1 million. Uko niko babivuga. Byose nico kimwe. A million, 1 million nkuko twabibonye n'ahandi nico kimwe. Urahitamo gusa kimwe. Nuko rero ugushika ngaha anya birumvikana. Mbega tubandanije turashobora kuvuga uko bavuga imiliyoni zibiri mu Congereza bivuga gute? Ibaza birumvikana. Imiliyoni zibiri cha tubandanya tukavuga duti 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, 6 million, 7 million, 8 million, 9 million. Unaho mbega cha tuvuga gute iyo hageze umuriyaridi? Naho nyene bigoye. Reka turabe ingene bavyandika. Ukurene ko bandika umuriyaridi. Ukurero niko bandika umuriyaridi. Mwibuke nakaga kwabo ungene basoma bavuga bati a billion canke 1 billion. Ndizera ko bitahuritse cyane. Nuko rero bimeze mu Congereza. Nkuko tubizi ibiharuro mu isanzwe ntivyigera biherahezwa, ntibihera. Ariko turashobora nko kongera ko ikindi kintu iyo urengeje kuri a billion haca haze kimbe kakabasha. Reka tukirabire hamwe. Iyo rero igiharuro kirengeye 1 billion cyangwa a billion baca bacita gutya, bacita a trillion canke 1 trillion. Nuko bimeze. Murabona ko ari amazero ashika 12. No kuvuga ni nk'igiharuro nukongera ko igihumbi uvuye kuri billion. Mugabo igihambaye no ko babivuga trillion. Ukuri nuko ibiharuro ntibifise herezo. Kumbure tugwe mu majambo turafise aho tugarukira, ariko ibiharuro birabandanya. Nonga hanya ari kindi giharuro kirengeye cyane. Nk'akarero inyenyeri bavuga yuko zidafise igiharuro cyangwa umusenyi wo kukiyaga. Hamwe uharura agatete kamwe ku rusenyi ntiworengera na trillion. Nico gituma mu bisanzwe hariho ikindi giharuro, si giharuro musanzwe ni ijambo. Ni ijambo ushobora gukoresha rigufasha kwerekana yuko ibintu bidafise igitigiri nyezina. No kuvuga ntibihera. Mu Congereza bacandika kuno. Mu Congereza rero bacandika kuno Zillion. Iyo wanditse Zillion bisigura yuko ivyo bintu ari byinshi cyane utoshobora kubiharura byose. Uvuze uti zillions of money. No kuvuga amahera menshi cyane. Ushobora kuvuga uti zillions of stars. Bisigura ko hari inyenyeri zidafise
igitigi nyinshi cyane udashobora guharura. Rero ikintu barashobora kugikoresha rimwe na rimwe igihe ugomba kuvuga yuko ari ikintu ari ibintu byinshi cyane udashobora guharura. Ushobora kuvuga ati Zillion and Zillion. Birumvikana ko ari ibintu byinshi cyane. Ego kuvyerekeye ibiharuro rero nivyo bonye, ariko imbere yuko turangiza birakenewe ko tugira imyimenyerezo. Ubu naho rero ni umwanya w'imyimenyerezo. Reka turabire hamwe uko dushobora gusoma bino biharuro. Ubwa mbere dutangure na kino. Hano dusoma twashobora kujana 12. Twari twabibonye bino. Aha naho dusoma duti 505. Igituma nongeye ko and ino and bisigura na misanzwe ni akantu bongerako igihe haba hageze ku giharuro ca nyuma. Inyuma y'icyo giharuro no kuvuga nta kindi giharuro kiba gihari. Nico gituma cha tuvuga duti 505. Nuko rero bimeze. Twandanye na hano turashobora kuvuga duti 1500. Cyangwa gusa urashobora kubivugira uti 1500. Tuandanye 5870. Tuandanye na hano 18,000. Umvirize ya 18,000. Aha naho tuvuga duti 50,820. Tusubiremo 50,820. Kubera 20 niyo ihereza nta kindi giharuro kiri inyuma. Tubandanye aha naho 260,000. Ego 260,000 nta kindi giharuro kiri inyuma. Ama naho 1,500,002. Ashobora gusubira mu buke kugira uvyimenyereze. Aha naho igiharuro ca nyuma cyo kwimenyereza ko ni 5,100,000. Kubera ngaha anyata kindi giharuro giherezwa ko turashobora kuca tuhereza na kaka jambo and cyo gituma navuze nti 5,100,000. Nuko rero bimeze, ndizera ko bitahuritse cyane, ariko ikindi kintu gihambaye nuko mu kwimenyereza ibiharuro cyane uko kenshi uvyimenyereza niko bishe bikorohera. Nk'akarero tuvuge ugiye muri bus hama bakaguhereza ugatanga amahera ukavuga uti ntanze 500 none bansubije 100. No mu bindi bintu bijanye n'ibiharuro kuko uko kenshi bivuga nuko kenshi uvyumvira ko biragufasha cyane kugira ushobore gutera imbere muri runo rurimi rw'icongereza kenshi gashoboka. Nuko rero reka tushobore kuandanya n'ibindi. Hariho ubundi kuko bino biharuro bimeze gutya, hariho uko bavyita. Reka turabe ubundi bwoko niko novuga bw'ibiharuro bidufasha ikintu kanaka. Reka tubirabire hamwe hama cyo dushobora kurangiza. Mu bisanzwe bijya biharuro twari tubeje kurabira hamwe bavyita cardinal numbers.